jewe uyu maniraga ba Idris nta munsi numwe ndiga nitwerera koresha umwanya kandi rero ndamuhera agasopo koresha umwanya akagoma zarampostingira abana Egasije bahura nawe none uramubaza ati ageze kuri Enapo yarigeze mbona tuburana jewe je sinagiye kumusabira ikigongo ni nkuko rona bajya banyina babajya abana aguma zarapostinga je gusa ico bakora barambaza ati none tumwitwarire nabwo ati nzo nama nababuze si rimwe si kabiri apostinga umwana nabwo ati koresha umwanya mwene wacu petit frère namba ukene guhangana na Simbizi hangana nawe mugabo abana ba Simbizi bakuremwo kwera abana ba Simbizi bari sacré urumva jewe kube bivanye n'iconde nakoresha umwana no kwitwarira mugabo nyina w'umwana yitwaye ntazovuge ngo ni Simbizi uravyumva ajya umugore mu rugo arimo afata ijambo umwana igise urakizi ega niwatera igise ndakizi erega bajya bose jewe umunsi ngenda kubiriza umunsi ngenda kwibarusanya na bamwamikaje umunsi ndamutwara ku mukuru w'hopital jewe umujenekologe yitwa Kayonde Floribert nagiye kora mu gatondo eba indinganuko umenge ino ndakwiteye ubwoba bagati muganga no kuko tumwe turindiriye igise chance urupeti wazi ko urupeti rwanje garo rutangiye gucunguye rutangiye kuraba ibyo mwisi umwana mu bisanzwe ari uri position nziza umukora mu mutwe abakiri ndani abakeneye gusohoka mugabo gogo bararukora gutya gasanga bakoze bakwa kumukora mu jisho baguma ruza gucungurira gutya muri mu bantu yo anaruso mu rusaku rubi Hello everybody, hello everyone, everywhere are. Yes, Kodi Mr. Braka visiting from into the Badiland. Yes, unko bisanzwe twongeye kwakira umutumire naho so wundi ni Simbizi wasema vumba. Kaba musanze kuri 7 Lovers Hotel. 7 Lovers Hotel. Kujya amatafari. Kujya amatafari ebana heruka kera. Kabisa, hotel ya mbere mu gace. Sinivyo gusa. Bobo mboraza hano aboro yuko afise ikintu kiniya cyane yasigura kuri jewe bagwaye ivyunguka oya si vyunguka enda kwereke ego uzorabe abarundi benshi abarundi benshi nawe urimwo jende murundi urisi tubayeho mukwama ni impamvu zo kunanigwa urumva byanse kubera bobo urumva ngo bobo umva uranga kubona yuko ikibazo ari wewe twama kumba gufata ibibazo dufise tugomba kuvyeka ku bandi kabisa niyo ndakubwiye ati ngaha ari ikintu giyambaye cyane nga kuri 7 Lovers iyo ndahakundira nuko nta mpamvu ngurumva urabona ino piscine iyi piscine turi ko ngaha igihe duherukira ngaha yari imaze kunywa amazi ko amazi ajanga amazi yuzuza ino piscine yuzuzwa n'amazi miliyoni 3 amatanga yego none yavuma turi kumwe amasiterne yaza ngaha aje kuyasuka twaba turi kumwe urabyumva rero ino piscine nyambari life water egana life n'amazi naturel none amazi nuziko bayavoma yava muri ira nabo bagenda kuyavoma bagasukamwe ya life nangorane uravyumva mugabo urumva n'amazi miliyoni 3 uravyo sasa iyi rero ikibazo kwa kuntu abarundi turi bo no mu diaspora reka tumuge umu engineer yari yubatse ino piscine ya mbere yari yashizemwo code iyi piscine yubatswe inshuro 3 basambura ego umva barayikora ikuzura amazi mugabo amazi agacanyika yari ifise amafuiti urumva amazi bagaca bayavoma mu nyuma bageza guhoma bagahoma wapi mu nyuma yaracafata ingingo yo kuyisambura yo kuyimena yose ngo bivuye kuri barundi bacu abagenzi bacu avuga bati uwo mutipa bahanze reka tugira iki reka tumuge Yes. Uravyumva ko aravuga ati ani je harabafu abantu je muri kamere kiwanje.
ndakunda umuntu atangura ikintu akakirangiza yes urumva eba na Bobo ndafise akadiri kunuku kodi ndafise akanaka gakora ugaheze yes ucugomba gufata ko arico kiraka kimwe rudende uzoronka kuko unkore service nziza nzogushingira intahe Nambi no piscine uyu muntu yari yayikoze akayikora bien yavuga ati bana n'umuntu yayikoze rimwe rudende nta fuite nake mugabo urumva ko mutipe yakigumana amafuite ku buryo yabamuhamagara ibi kandi aje unamwaciye ucumengo akazi ni kamwe gusa ni namandana bibwira n'abantu b'abavoka ari abavoka ushobora guhereza urubanza mukazoburana hakuru banza apambana ngene rugahera muri sare y'intango nyene hamwe aburana ku buryo ubaburana nawe amwirandisha avuga ati vrema naho nzokunguruza umujama ebaniso bavyo ugasanga ruraherenga ngara abandi sare y'intango ashiramo kode bakunguruza no muri gasambura manza kandi uzurabe kenshi uzurabe kenshi ikintu kibabaje kitangaje nuko kenshi umwavoka atangura urubanza si waruheze ego yeje nafise urubanza ko turabura twamadutsindwa cyagera iginja shiramo metre mu vayo rubanza ruca rurarangira kabisa nuko simbizo wasema vumba ni no kuri ibi nagoma ndakubwire kuri ino ball yo piscine umva piscine yaciye ayituritsa barayikora aca hamagara abamesha babandi bakora ibintu bigahera irahera kigira kabiri mama nakubwiye inzu twamana impamvu sinibwo yakubwira impamvu aya mazi akoresha ntabwo ari amazi ya Regideso Samatanganyika oya Regideso Tanganyika gusa Regideso ni amazi urazi ishyuka impamvu ndayikubwira muri ano makartier hari abantu benshi bafite amafaranga ego namanda nabivuga nigeze no kubivuga kenshi abantu ntwamane impamvu nushobora kuba ukora business yo gupangisha amazi nushobora gukora business ya hotel nushobora gukora business y'amashuri sinzi ko mwibuka igihe cha gituyo cyatoboka cy'amazi hari kuri ntuzenya hari amashuri nka ama university cyavuga ati ngo arahagaritse kwigisha kubera ngo atamatse kandi nagiye n'ama university y'abanye politiki agacagarika abo nukwamana impamvu uravyumva wowe insigurira ingene no bufise inzu ubakishije umuriyaridi canke miliyoni 500 ukananirwa no kudepansa miliyoni 200 kugira wimba amazi kameme kabisa aho ubona hari amapompe hajya sinzi ko ubibona ya mapompe nayabonye hajya mu Burundi dufisa ntushobora kwimba imetero 15 umanuka mu kuzimu utarashikira amazi nikibaho rero ntushobora kwimba hari imetero wimba nambari kesha amazi usanga bayakora nko kuri guhera ku metero 50 kumanuka nusanga hari amazi meza umuntu ashobora kunywa rero rero nga muri 7 lovers ntihanda kubwiye yuko twamane impamvu urumva ngo nta mazi ko ya Regideso ngo nta mazi ko ya no Regideso itari imba kandi ngaho nta uzokurondera ngo rihe ngo facture nta facture nimwe urumva aho kandi no gufasha no mu guterera igishu ibibazo bimwe nitwamane impamvu aha kuva hasi gushika hejuru nta ndobo arandi ma hoteli ujamwo gasanga amazi yakamye udobo urumva aha ayiposhereje uri alez guhera kuri niveau ya mbere gushika ku yindwi amazi nta ndobo idugaye amazi uja muri douche ukugurura ibombo agaseseka kandi atari amazi ya Regideso iyi piscine ubona none ko amazi aguma yiyungurura ego nta sound yumva kakamote ariko yapana ka iyo ni ntuzenye iyo ni pompe ndayumva iyo ni pompe ibirikira kura amazi mu kuzimu yatanga kandi agashika nari hejuru ari mu kirere niveau ya nyuma niveau indwe kabisa nuko simbizo wasema vumba yatubwiye vyinshi mugatwi bagiye kumubwira felicitation ku Kibondo asante sana Kibondo gisasa aheruka kwakira icegera cya mwamikazi niko kitwa baranasa ajya n'umukobwa cyane n'umuhungu n'umukobwa kabisa abakobwa ni bien abakobwa ni bien sana kabisa ti felicitation uvyare benshi uzoduhe kamwe cyangwa tubiri nzobaha kabisa twe twicaye turashaka kumenya rero ukuntu Kibondo muri famille kugera ino saha ndazi nturatuza haci iminsi miko umuvyeyi yibarutse ukuntu biba bimeze si ibintu byoroshe kandi numva n'umwana wa mbere novuga yuko ndonse tu completa wayi marié ndi marié n'umwana wa mbere ndonse conjoint ko bavyita
ari umuntu atakubwira ngo umwana wa mbere ngo rose biciye mu mategeko nta mwana umwe badaciye mu mategeko kubera iyo abadaciye mu mategeko hajya muri état civil no konje na konje abana bose bavuka biciye mu mategeko bose gusa niyo mpamvu amategeko arategekanya uburyo uwo mwana yabonetsemo mugafise abantu no konje benshi Beagiye umwana agira kangahe Usa no kurumva ari no konje kandi no konje ko ni mu bande Bobo okano kana no konje ni so Kagaboro nino mugabo urumva uwinzo mwandikisha sidekaza naramwandikisha nzoshira ko nanje pour la première fois nzoshira ko akantu conjoint umva n'umwana avutse se na nyina babana biciye mu mategeko kabisa aho niho akantu kaza ko biciye mu mategeko kaca kagara ari abantu ngabana abagore bakarabasasi kuva ngo warabara ntibarandikwa nta n'umusigiti ubatse abasambanye gusa kabisa nuko uvuze yuko ari umwana wa mbere muvyaye mwibarutse biciye mu mategeko no ni mwana wa mbere gusa nuko yanyarutse umwana yaranyarutse amezi 5 mwana yaranyarutse cyane kandi ni kumenya ibanga ukoresha ibanga ni ibihe tugeze mwana yavukanye n'ibiro 5 mu mezi 5 yavuye 5 kilo ibiro 5 cyo ni banga mwana yavutse vyibuze gamwe n'abaganga bavuga ati none umwana vipi je banelefonye 6 ate bana burya rero tugomba tumugire cesarienne mama we kwera yaraye mu bitaro umwana yavutse avyibushe emeza 5 atoye n'ibiro 5 fresh kabisa jem ahita jem nta mavoka twara tugiye yitwa amapita canka amashogeti yari amavoka yigeze kuba yitwa amapita nabivugaga bo binini sana zavoka zamarindwi zinga ziryoshe cyane ivoka ziryoshe cyane zitwa nyamavoka twayita zari ziryoshe gose twayita amapita indani yarasukuntu nyene atese voka za byeza rero mbara nibisanzwe kabisa hari abantu bavuga ngo umwana ngavuze ngo afite amezi 5 ndacembaza none nimwizera imana zitanga umwana Maria wewe ko bavuga yuko yatwaye indata mu mugabo abonye byose nibitangaza nawe ugiruvuye ko ari bitangaza imana nihitamwo ariko entre yaho hari umuntu yarigeze kuvuga yuko ukizana umugore ukigira maquillage yuko wagize maquillage na mama mwami kaza afise indikutse jewe byarigeze kuvugwa byavuzwe umviriza none bakubwiye yuko nagize mariage kubera mama kaza afise inda je pense umugore batwaye afise inda ntibamukwa bagira ibita kuregirariza ukoze n'imanza ntubikora usabire mu mugore afise inda kandi rembo waragiye mama yani we ni example ndakubajije je ko nasavye irembo ko nakoye ko amajambo yavuzwe ko urumviriza imanza zanje nta rubanza rwabaye umunsi umwe umuntu batwaye kubera fisinda bana baguze ivy'amadote nibiki basabire mbo mu gatondo gaca bagira ko na dote nibiki biba no gutwikura nuwo munsi nyene kandi nyuma y'indwi zibiraca vyara tuvuge yuko rero inda zobu zitandukanye n'inda we mvuze ati jewe procedure ivyanje nta mama mwamikazi yaje ngo nuko ngo afisinda nta mwamikazi twubakanye kubera twikundanira kandi tubona yuko hageze ko twibanira kandi yambereye umugisha pete munambyariye ka mwamikazi reka munaka anyongeye n'icegera ciwe abwo nzona bica bagira babiri muri game brand zibiri ziravutse ya brand ya kabiri n'ubu sindamenye ngene izokwitwa yego saba reba gufasha kugira utori izina akazina ka bien ku mwana w'umukobwa akazina k'ikirundi urazi ko atabana banje nita amazina ntazi ivyaduka ntazi ngene bitwa kabisa abakunzi bavyumvise muri commentaire bashi barondura akazina ka bien ka brand nshasha ije
kabisa nuko entreta imbere y'ivyo ari induru zimaze iminsi ibintu bigenda bivugwa cyane hagati yawe nakoresha umwanya mbere bivuga yuko wagiye kumwitwarira muri Enpo ni yaje ni muri Enpo je ntakoresha donc muraburana n'ibindi bigiye bitandukanye je uyu ukoresha umwanya yarigeze akoresha umwanya yaraje arabivuga yuko wamwitwarira ugomba no kumufungisha je uyu maniraga ba Idris nta munsi numwe ndiga nitwarira akoresha umwanya kandi rero ndamuhera agasopo koresha umwanya akaguma zarampostingira abana egasije bahura nawe none uramubaza ati ageze kuri Enpo yarigeze mbona tuburana jewe je sinagiye kumusabira ikigongo ni nkuko rona bajya banyina babajya abana aguma zarapostinga je gusa icyo bakora barambaza ati none tumwitwarire nabwo ati nzo nama nababuze si rimwe si kabiri apostinga umwana nabwo ati koresha umwanya mwene wacu petit frère namba ukene guhangana na Simbizi hangana nawe mugabo abana ba Simbizi bakuremwo kwera abana ba Simbizi bari sacré urumva jewe kube bivanye n'iconde nakoresha umwanya no kwitwarira mugabo nyina w'umwana yitwaye ntazovuge ngo ni Simbizi uravyumva ajya umugore mu rugo arimo afata ijambo umwana igise wowe urakizi ega ni watera igise ndakizi erega bajya bose jewe umunsi ngenda kubiriza umunsi ngenda kwibarusanya na mwami kazi umunsi namutwara ku mukuru hospital jewe umujenekologe yitwa Kayonde Floribert nagiye kumura mu gatondo eba indinganuko umenge ino ndakuteye ubwoba bagati muganga no kuko tumwe turindiriye igise chance urupeti wazi ko urupeti rwanje garo rutangiye gucunguye rutangiye kuraba ibyo mwisi umwana mu bisanzwe ari uri position nziza umukora mu mutwe abakiri ndani abakeneye gusohoka mugabo gogo bararukora gutya agasanga bakoze bakwa kumukora mu jisho baguma ruza gucungurira gutya muri mu bantu ewana ruso mu rusaku rubi kubera umwana yavuze afise ubutashe ngate naho bari kubara mukora ko umva bo bagomba kujya kuntu batushe idatushe yakora ngako ku ruhanga ntibibaho umwana yaguma agerageza kwisokora wenyine mwisi aze kuraba ibiriyo ayo makuba yose jewe nayo menya je muganga namubwiye ati muganga Floribert namubwiye ati none ngozo byara neza ati yatego yazi muganga kamwemeza ko azobyara neza kandi abona neza yuko ari mu bambe hari abana bidakunda kubabyara neza nta mwana ibiro 5 umwana wanje yavuze afise itama ringana gutya ndamukoretse gutyo nibyo nemera uravyumva ko ari umwana yari akivuka yego je bamunyeretse akiva akiriko n'ivumbi ryo munda abayera gutya ngapembene gutya yego uravyumvaga bro urazi ikintu bita igise je naconzi ndacumvuko jewe nagumye nicaye ndindira ico kintu bita igise ndakibone naramaze indwi zibiri ntaryama madame iri ruhande yanje ndindiriye ikintu bita igise ndakibura cyarambwira umugore ati wa mugo bari bakuye ko bya itariki 11 hararenganye ata ico kintu cyitwa igise sindakibona kabisa kandi kujana kwa muganga ngira umuganga afata ingingo ngiracha afata ingingo yuko ndamutwara kwa muganga bamutere ico bita igise Barabone barabusta. Iyo views wazibuze urariha Google ikabooster. Kwa muganga nabone barabusta igise bamutere bamwandikiye ati ikatumutere igise. Rero ico gise bamwandikiye je nijyamiye muyira. Ntaco nzi nubu naco nabonye. Je nashite kwa muganga bamaze kumukerera bamukuyemwe umwana bamugire cesarienne. Ayo makuba yahuye nayo ntayo nzi niyo mpamvu rero ugiye gukora ku mwana wiwe kwa bitahura niwe amenya ico wewe agukoza jewe ndafise abakobwa twavyaranye atemera yuko umwana wiwe ndamupostinga uravyo kubera ahazi ikintu bita igise uravuga bro bisigura iki je koresha umwanya posting iyo mwana kuri je kubera atakintu na kimwe kibi ntamwifuriza nta dossier nimwe ntazo zabesha ku Simbizi bari muzo koresha umwanya yitwarirwa na nyina w'umwana uravyumva bisigura yuko ari muri Enpo
jewe kwabaye gusaba ikigongwe gupfukama ndamubwira ati ndagusavye muvyeyi koresha umwanya nawe n'umuvyeyi koresha umwanya afise abana koresha umwanya nuku ndagusavye nukuruka Imana nakumba msama naho ne vyageze hiyo inyuma y'amapere menshi ndamubwira ati futi ivyo bintu nyina w'umwana yasaze agomba kwitwarire koresha umwanya aranana wowe akaguma abona yuko ari simbizi yibagira yuko umwana na simbizi n'ibintu bire bitandukanye kabisa kandi n'umwana n'uw'igihugu suyi wanje ego kandi abana bafise ara umwana n'umugore ego ugaca ufata nambo banyoye ibiki batuteranga aguposta simbizi ngupostinze ngumwana ngo nanjye nazimbizi aho nyina wo mwana kwitwariye sindimwe ndagukaraba c'est pas moi si jewe numwe wa postingira iki ego urabyo nubu uragenda urabaza Andi uzobaze Iva sivyo nibo twari kumwe kuri enapo ubabaza ati simbizi yarigeze agenda gukora barigeze bamfata PV yeah no PV yakozwe na nyina mwamikazi nakoresha umwanya uravyumva nyina mwamikazi nakoresha umwanya koresha umwanya banamusigaye ndagenda kwa komiseri ndapfukama navuga mama nukuri umugabo numubona uku avise umujya aturone ubu iyo koresha umwanya bamufunga akagenda mu mpimba ntibari kubona kubera atanumwe ayarazi vyariko birabera muri enapo ntibari kubona bari kuvuga simbizi ngo niyamufungishije c'est faux namwandikiye kenshi ati futa barakwitwarira kandi si ubwa mbere byari bibaye ego urabyumva rero umwana wanje gicyambere jewe ndakunda abana banje cyane ndabakunda kabisa mugabo jewe nyina w'umwana yambwiye ati shaka jewe kandi ndago example je ndafise urupeti navyaye mu Gihosha sivyo ubwo rupeti rukivuka barambaye ati umwana yitwa nde akivuka kera yes yitwa nambwiye ati nubu ndamwita baba uravyumva kandi azi nibi iyi ndazi nyina ibi azobigira big deal amwita baba nubu tumwita baba uravyumva ubwo rupeti mugabo impamvu zo protest imvuga izina ryiyo simvuga n'izina rya nyina umwana yitwa baba ego mugabo kubera umwana akivuka naye namwise Baltazar uyu ni realite ego nababwiye ati umwana wawe yitwa nde yitwa Baltazar niko nababwira mugabo mbona nta zina ryo nshobora kuvuga ngaha kugira protege yeah umunsi wa mbere ndamupostinga kuri social media nyine yamaze gukura azibuhira gatoya yumva cyandamwita kuri social media cyandamwita kurubende enda kwenda sikisi cha ni enda akira enda tora twa enda ngabo yiswe nde kurubende urumva ko umwana wanje cya yitwa nde kurubende Baltazar urabyumva nyina yarambwiye ati plus jamais compostingira umwana ego plus jamais kwandika ko umwana oya mugabo ivyo izina Baltazar ni izina risanzwe no kurubende ni akazina ka bien mugabo urumva yarambugije kumwita amazina mwe nayo uravuga bro yarambugije ugapostinga umwana mwandikiye ko ibindi bintu mugabo yarambaye urusha go kumuposta guposta ego mugabo nari nkene nawe ndamwubakire brand yeah ninkene ndamu branding kabisa mugabo urumva nyina wiwe yaranse yuko umwana ndamugumiza ku marezo ndamupostinga sometime nk'ubu dashobora kumuhitana dusohotse gato turi en famille twicaye ahantu ya foto turi ata bintu birebire ndo nazane ka post hapo mugabo ibindi byose bisigaye yarambwiye ati no cyo baza nk'ubu koresha umwana agaca mutora agenda kumwatura ke bya mwaturako nyina bro je muntu wa mbere maze kuvyara ahantu hayobeye peti jewe maze kuvyara n'abana basi b'abanyabururi maze kuvyara basi abanyabusoni mwijenda ko tubana ga mwijenda bari barambwiye tukazihenda mwijenda muzoca mubana ego urumva rero yarigize umumesha bururi mugabo bari barambwiye ati umunsi ego wigize Baltazar ukaja mwijenda
uyo muzoca mugira iki muzoca muzoca mubana ipfata n'urugi kandi urumva naho urumva namwe nyene twaje twikundanira nyene biraryoha urumva nahanze urumva yari mu baragufumuriye cyari mu bambere mama ibusoni urahazi ibusoni niyo abantu bambere batangiye guhunga muri 2015 batangiye guhunga mu kwa mbere ibusoni ndiyo kido mu rutovu urahazi mu rutovu ibururi hamwe havuka babagaza babuyoya ba micombero hose warashitseyo Chawibaza rero wewe ahantu ikimesha gusa abo ugacuzana ngo biki nibiki abo rero jewe sindimwo kubera jewe ntangwa nifitanye nabanyina babo canke iki umugabo wowe ukaza kuvyivanga ukaza kwinjira mu bintu utazi ugahura n'uruvuye gusenya sindimwo ico nakora kwa mama mwamikazi we turabana ntangoya ndashobora kumusaba ikigongwe nkamwereka ati yo nakoresha umwanya save byogenda ukuntu mugabo abo tutabana umunsi bamwitwariye ntazogenda avuga ngo simbizi ukuntu ntago aho sindimwo kabisa aho nukuri kimana ntazonambona kuko ashe bizoherera hiyo nyene ico zigusa ico ikizoba gusa bazontelefona bambwira ati bana nibi nagati ivyo je ntavyo nzi kuko ari igihe bakoresha umwanya ashobora gupostinga ibintu akibaza ngo nijana mbwiye abiposte ngo ni imikino ngo turiko turagira ngo nibiki ego uravyumva aho ni mubana mugabo inyuma yo uvuze ko usaba ikigongwe koresha umwanya tuguma tubona yandi maposti ashira ku yandi mbere no munsi akaba yapostinze avuga yuko inyuma y'umwana wo kumusaga ufise undi mwana mu Nyakabiga utarandikisha ne mu nta bine nati yavyanditse ndakoresha umwanya okay bakwatatse rega je nta kibazo mfise none bakubwiye uwo mwana mu Nyakabiga no kugenzi ujya mama mwamikazi ntawe igaje nta mwana nihakana bro ika ahubwo iyo bavuga bati ngo simbizi ngo harabana yihakanye aho byo basawa none uvuga ati umwana ngo yandikishije kandi agaca mwihakana yuko api ivyo birabize sanse ngo uvuga utari umwana ngo yihakanye aho vraiment novuga ati yego mugo umwana yanditswe ego kwandikisha umwana kandi rero ari kindi abantu batazi none nta bana batora bakabata abantu bakabatora urabyo nibisanzwe zamumenya ati uwo mwana kugira yandikishwe babyagenze gute urabyumva cyangwa iki hari ama circonstances menshi abaho urabyumva jewe Idris Maniragaba kabisa nta mwana nihakana kandi ico kintu nta nikizopfa kinabaye nta nikizopfa kinabaye n'umunsi numwe ngo je nihakanye umwana kwandikisha umwana n'ibintu biri très simple kuja kwikomina akavuga ati ma certificate nyandikira no mwana ni gwanje très simple ni gwanje kabisa no gusa rero ukuntu koresha umwanya yoba afise agashavu yuko uwo warigeze kuvuga yuko umugore we yamutaye ivyo nta munsi numwe jewe ibintu byingo n'imiryango ntavyo ninjiramwo urabivuga bwamwe no wacu kabisa oya ivyo ntunabinshiremo uramutinye muri make inde oya nta bintu yavuze ngo azogutera ibox avanza umvira ubwigeno kimugiye kumenya sivyo kuri ibi byakoresha umwanya ariho koresha umwanya ariho na Chimamanda sivyo dabo umenye yuko simbizi ni brand nini cyane abantu bose bazimye bose bakendera kuvyukira kuri inde kuri simbizi ego Satubi byari byaranse aja muri studio aririmba nde Jovebi aririmba simbizi Jovebi zaje mu nyuma nka kwa gasore na ndirimbo twa simbizi yaririmbye reka simbizi yo kataburi byose iryo zina nizari nini Chimamanda yabonye yuko reka aravamiye abavamiya acha fata je wagenda kumfatanya n'abantu biwe je ndi kumwe nabo batukiraza kumfata jewe n'aba profete duhuriye wapi na wapi hehe na hehe je n'aba profete aba profete bakora business wabaririye ivyunguka kugira watake Chimamanda ekada jewe nta muntu numwe ashobora kugura conscience yiwanje ekada tout simplement we
afise ibindi bintu vyiwe abafise izindi hangiro z'objective abana ati ibintu vyanje vyanse reka ndayifatanye na Simbizi kugira bigende neza ego uravyumva ashobora gukora post akabona iyo post ni pasa mugabo abaze gushiramo gusa Simbizi gaca abona bya bintu je ndi booster kabisa uravyumva je ndakuboost je ndakushobora kubooster kuvuga izina ryanje vyonyene biratuma amapaje yabo akomera aduga yatuma yuko ibintu byabo baba ariko barakora bigira attention irenze uravyumva none ikindi gihe atarashiramo Simbizi ko abantu bahora babineglija gusa rero ico ndababwira bo bashatse kugira ama challenge nanje ego mugabo jewe nta ma challenge y'ububwa jewe njamwo challenge tunguka je sindimwo je ndi muri business yes izina ryanje ni ivyashara bo bakibikora barondera fame abantu babamenye bagirike jewe izina ryanje egare inoti nakandi kadi jemvise jewe narishe mu bitaro umwana avuka mu bitaro narishe imiliyoni 2 n'ibihumbi 350 sinzo ngamfite amarishe namba ntashije mu 2 millions ndabi okay ngizinga bereke asa amarishe aka kare import akutagafise umwana ntumwandikisha aka utagafise umwana ntiyandikwa kerekana karuwi wawe urabona aha ibi ngaha ibi nivyo bakoreye umugore turabe facture bararanga iyo ni reçu si facture tandukanya facture na reçu hari abantu bashaka kugira ngo baje gucore uraziga bobo hari abantu batazi gutandukanya facture na reçu facture ni ukoresha mu gucoresha ego mugabo reçu isigura yarishe sivyo gabobo simico hari abantu bariko baravyitira baza bavyitiranya ngo nugusuguco narishe warishe urabibona ivyo oyo 2 millions 2 millions combien 2 millions 357 aya gusa nayo nahaye aba ibitaro aha rero ngaha ni birebire harimo abriation son de vascare fils structure problème pose imwe 4000 unomva hari ibintu kwanda bya 980,000 nabonye ngo ni vyawe isangaho hejuru administration ni izimbusi yatwaye ibihumbi 9 consultation 60,000 matériel médical 153,000 acte kandi ikintu cyitwa acte kirazimvyemo umva nivyo bamukorera acte anesthésique injection 4 ibiki acte anesthésique 375,000 ni menshi ayo ngo amabisturi burya abantu bakatisha hari ibore twara 800,000 denku nayibonye ngaho hejuru bore twa acte sinzi yariyo acte wemenya gusa ko yitwa nde acte kabisa urabivaga bro ibyo bintu uko bizimvye ma kulo gaze 60 bar ibintu byose total patient era aharyoshe rero total facture 2357 500 total assureur 0 nta assurance mfite ndi à 100%. Petit patient usonderege ntumbaze jewe narishe umugore ataha uravyumva ego aya mafaranga yose ubona narishe ngaha dushizemo ibindi byo kugemura ibiki bya bintu by'umugwayi ngo mukorera gasupu ngo mugirira ibiki imuzu iby'umwana aha nibiki byo byose ahantu biva kuri mwizina ryanje ego uravyumva nta kindi je kimbeshejeho umuntu azinye challenge dukora ivyunguka dukora akazi c'est bon je suis partant mugabo uzanye ibintu by'ubugugu gutakazanya umwanya niyo mpamvu namugejeje hariya ndavuga ati urufite urumva hari abandi bantu nabo polo mu maho bageze dufate nk'umwakoresha umwanya narigeze no kumwensera mu idiri nangwe kuzanda dukorana ivyunguka idiri ibonetse akiraje ikora amafaranga tora ibihumbi 50 tora ijana gira uko mbona umengo wese vyarimo rero dansoka rero abantu mwe nabo genda baja kure sindi no budiringe nayo kubera ivyo twokora navyo se kuri je biza kwica
personality yiwanje yeah niyo mpamvu baburi nitwo na challengingana kuko ntidukora bimwe urabyumva ego kuri dukora bimwe ego kabisa induru ziraba ibindi bikaba n'ibindi byinshi mbe induru zanyu nakoresha umwanya baza ko zizohera gute kandi akomeza gukwata nta nduru mfitaniye nawe bajya bakoresha izina ryanje kugira bashobore kugira bagume babaho bariho mugabo iyo aba basi ibyo bintu binabungukira umunsi yambwiye ati bana bro ibintu je binyungukira guke bego urumva bro umwana mayidi no mwana mayidi ingene yonkomora mugabo rero yibona umuntu byakunaniye hari abantu usanga babahaye mission yo gucafuza umuntu ko n'ubu ntonsigurira dufate nka Chimamanda inyungu akura mwe karatuka umukuru w'igihugu inyungu akura mwe karatuka nka profete nta nakimwe yarafise amanu zenya yerekana ko kenshi baduhenda none dufate none ngakoresha umwanya yerekana ko n'umuntu atuka umukuru w'igihugu wowe numva ngo ngaka bari ngorane ariko ari kwegera sikwegera uko ego kabisa ngo dukora na Chimamanda vraiment nashaka kuba ugafata ifoto ya president akamujako agatuka akavuga amaja bamenye yuko Burundi si Amerika Burundi duvisikira bita umuco w'ikirundi ni kuba ikintu cya mbere gitangura ni kuba uravyumva kubaha niyo ndero twagiye turahabwa hariho kirazira rero ugenda ugafata n'abantu bari muri kirazira uravyumva je nkaje ndazi ibintu ntarekuriwe n'ivyo ndekuriwe uravyumva rero tusemprema gusa abo bantu ikibi bana n'abantu barengera agafata n'umwana bakaza kumwimplika muri ibi bintu hari abantu babonye ati simbizi ntaka aratwishura nako nakimwe ari karagira jewe n'ibintu na postinze kuri koresha umwanya dernièrement igihe twari kuri Enapo baradusabye ati narababwiye ati foko twerekana yuko ibintu vya je ntagiwe n'umfitaniye nawe nako shumwe yabisabye cyada postinga gapya turiko turasangira ubunuri ego je nzatingize neza kumbe wabifata ukundi ariyo je ndazi neza ibintu ukoresha umwana naravuze ibintu ari karacamwe nta nivyo novuga naranavyanditse bwa nawo onshira inkoho ku mutwe ati tubwira ivyo koresha umwana ari karacamwe ibi bintu bigoye niganga ry'abantu ryo n'umugabo umugenzanje nanje ndumugabo niko nanje ngira ama challenge je ngumwe ndafite ibintu bikomeye cyane ndiko ndacamwe umugabo bigumana entre jewe n'abandi tuba turi kumwe yes je sindi wabundi no ja kumbuga nkaza gusesa umuntu nkaza kuvuga amabanga yewe mu rugo ibe navyo ushobora gukora oya navyo nashobora kugira mugabo yiyo akameme na bintu ngivyo ashobora gukora warabikora arabikora kashfata ibintu agaposta ntangorane n'uburenganzira bwiwe reka byose turabire kuri byose murabire kuri mugabo si byose bitwere by'akamaro rero ufashe ibintu byose turare kuri we bro no kwica umuntu urabire kuri we no kuri si mu Burundi oya urabire kuri we umuroze rero nukumenya ati none reka n'uburenganzira bwawe urafize kunyica neza mugabo bakubonye avuga ati no muntu nuku bagama bigasiga hagakurikira ibindi mugabo rero nukumenya ati ivyo turekuriye byose ni iby'akamaro bitumarira iki ivyo tuvuga byose ni iby'akamaro ego nukujanga uzati neza yuko ati ikintu ngiye kuvuga kiza kumarira iki iyo ubona yuko ico kintu atacho biri kumarire ucuhora ego hari igiye guhora usanga ari umuti wa byinshi ugasanga solution ya nyuma kwari guhora ewana tekinike yanyu je nanje tekinike ndamaze kwikoresha kenshi bakanyataka bakansomborotsa nkabibona kabisa mugabo babona nanumye agace batora umwana mugabo umwana naho ubikoze do plus aragera imvuga ati oya kwera umwana naho ari ibintu ushobora gukora nanje byongaruka ugasanga nanje bagaca yibaza yuko je namwe turi kumwe yes ati uravyumva kwera abantu babibaza yuko izi mikino dukira twa twabivuganye c'est faux kabisa nko gufata umwana wanje ni postingiye kuri mariage ugatora ifoto yiwe kibijambo bisa nabi ugaterera ku mbuga cyangwa ukarondera nk'umuntu tuba twarabyaranye cyangwa iki ugatora ifoto yiwe ugatako Randi promoter yarigeze kubigira umudadaraho twavuye ku Musaga yashya bifuza atabona imbere n'inyuma kabisa no mpamvu rimwe rimwe hari ibindi bintu bazuza baragira si nabihaca tu
wowe unyatatse jewe nyataka ninabona yuko ari ibintu bizima yuko iyo challenge no yijamwo nzobikora mugabo ntucu ugomba guforsa ujamo ku ngufu nkuru kurambwira ngo jewe nta kibazo na kimwe mfitanye nakoresha umwana nta n'ikibazo ndofangiranye nawe tubwiye ikibazo ndondiriki tacho muhuriye nacho oya muhuriye umuvandimwe ikoresha umwana ndamukunda cyane urabyumva nta mvuza mugabo si umuntu tweganira ibibazo vyiki dufite ibyo afise wenyene biba bimuremereye no nda kumuta kuri byanje oya pa cyo y'umunani ya Joshua oya hari n'abandi araga post randize kare bagahita ari abantu usanga bafise ibibazo byinshi kubyo atanyishu yavyo bafise kubyo baca barondera umuntu biyahurirako kugira bamugweko je muri abo je sindimo je ntoza kunyahurirako kabisa aya je umbonye ati uno muntu kubera hari indirimbo yakere to Kafi ya Ghetto Ghetto Kafi ya Ghetto mudemo yaje kuraba umusore acapfira muri ghetto Babyo ego nta numwe uzosigurira ngo urumva ngo yafiriye wawe ni wamwishe hari kurumva hari ibintu umuntu ashaka gukora afise intention yo kugirira nabi azi neza ati jewe ngankeneye kumwiyahurirako kandi ingaruka zose zikura nibi dufate nk'ubukoresha umwe bya ikaragira wakeneye umva namugeranya nka bya bintu by'umuntu abafise ibintu byinshi avuga ati reka nje gupfira mu minwe yasimbitse ego kuko urumva wewe dabo byitwe ko ari wamitanye byitwe ko ari wamitanye kwarabizi neza yuko nitutohangana kubera je ikintu cyambere kwanze ugiye kumenya je ndakivugiye nga kuri akamo je na Bobarabizi je mvukano biti Buganda mu Cibitoke ino saha tuvugana nta munyabujumbura jewe ndetse kukubesha hari abantu ntazi n'amakomine bavukamo aya mu muji mugabo nta munyabujumbura numwe atazi komine yitwa Buganda nta numwe mbe ibuganda ni hamwe mwamanika umuntu ku poto hajya ni mu rugombo hajya arasanzwe hajya ni bisanzwe we niko ndakubwira je kubera ikintu cyambere kwanze ukiye kumenya wana nkumwe akoresha umwanya wewe yakubwiye ko afite n'ikibazo nanje sawa ego kugira n'ikibazo nanje honyine ugwana n'ico kibazo nyine ubifitanye nanje ico nyene kwanza n'ico kibazo aho kwanza ubu bamaze kwanza kuja mu kibazo kwera ico kibazo nyene nico uhangana naco hari abantu bamaze kwitwa makofi batazina bariko barabakubita kubera uyumviriye kuja mu urumva hari umuntu ushobora kuyumvira gusa ubwo nyene ingwane zikabazira gutanga ubwo nyene ugabura n'amakuba ego ibibazo wenyene d'abord wabigiriye mwiki kubyumvira gusa injiramo gute je mvuka Buganda Ibuganda sinyifi utuvuge tutahuri mvuka Buganda wemenya ko mvuka Buganda duce dutahura ikireri Buganda uragenda baza umunyabujumbura wese atazi Buganda abamesha gusa abamesha bose abafise imiduga bose barazi ahantu biti Buganda urukundo vyemera uvyanke umuntu wese atunze imodoka arazi ko yaba ahantu bita Buganda aho rano ahantu hitwa Buganda nta runga zo kubwira mu rugombo harasanzwe irazwi urabyumva kandi rugombo yamenyekanye kubera inzoga zivana bita munyeshenze bazita za rugombo mugabo zava munyeshenze byaranse yuko mugina imenyekana ariho hava inzoga mugabo amenyekana rugombo mugabo nayo rugombo ihanura ubibe na Buganda ego mugabo nta muntu numwe atazi yuko Buganda ari umuti w'ibibazo byose cyo bintu nivyo niho hari stade ya Bumamuru omamene wacu kabisa je rero mvuka ahantu bita Buganda urabaza neza Buganda amateka yaho munyabuganda ni muhangana oya urafise rero akantu wishimirije pembe none gamwe no wacu kugira na gusa kibazo gusa n'umunyabuganda ico kibazo cyonyine ico kibazo kiragukosora oya kandi ntimuzohangana nawe le fait ko uburi kiba kikurimwe ugwana naco rero ibyo mukugwana naco rero nico kibazo nayo makuba tucubona uzora abantu bose bagize ibibazo n'abanyabuganda mingo nabasazi
unayiruka mwibarabara yabuzuye yataye umutwe ko je ndabose ntuzonambona zomufyondera akantu wibereye ikibazo kukigira honyine umva ko nyine bamaze gura n'ingorane kukigira niyo ngorane umwanya wose aguma nk'inzoga ibiki ngo none amafaranga yose umuha ikintu cya mbere abona n'ikiyeri n'inzoga kera saporo zigihariho we bana tugenda ngaza inzoga yawe kubera iki wowe kurahura n'ikibazo nyine uba witeke kwacugira ibibazo byinshi uwo muntu nta muhurira nta muri ko murahurira uramaze kurema wowe nyine n'ikibazo n'umuntu kugira uzora mubone munahure basi bigoye cyane uravyumva none umva ico kibazo ucitereye iki kuchukuma numva ndafise kibazo na Bobo none Bobo naho duhurira ndabona muri televiziyo none byahari azoza muri commentaire ikibazo wakiremye wewe nyene Bobo wanaseka Bobo nico kibazo nta nicazi uravyumva gusa twebwe umuntu hari ikintu bita prevention je burya nize kwikinga hakuvura kwikinga je mbayeho nzi neza yuko mfise abantu benshi banyanka mfise abanyipfuriza nabi niyo mpamvu bibaye ngombwa jewe ndaja kuragutsa muri Kongo igafumbi ya dawa oya uja mu Buganda nyene hari abakonesere baraho ngaho ibuganda nji mwaro kugasuma kuraguza biracabaho haje turaraguze yego cyane ndagenda nkaraguza leze nkagaruka niyo mpamvu rero umuntu araguze kandi niyo mpamvu rero nimuze mwitera gusa ibibazo n'abantu to je ndamaze kujya amafaranga yo mupfumu kandi ndayaherana we peti yawe n'iju bamwe bo mu buyenzi man amafaranga izina ry'Imana umuvyeyi Bobo amafaranga yama gusa sinovuga yarapfuye yari abantu mu pro sana bazi basanga n'abantu akambwiye liste y'abantu yakorewe umuti barataha bavuye mu mpimba madiya baracamwe bro wapeti man amafaranga yama ahantu hari gitambara ca rouge kera agakono kari mu mwotsi menara yariye vyaje gute cyane ni bwabo dahanga gwakuye mu nibi ndiko ndakubwira rero abantu rero ntibagenda umunyabuganda tuvuge rero ako kode ko unyabuganda ko katumye urya amahera yo mufumu ndayagenda nariye ko amahera mu mufumu urayahera yego nta no guhangana yego jana Bobo twageze kujya afanga mu mufumu masharahunga muri Kenya kabisa nuko reka simbizi avuye ko turangiza ikiganiro cyacu twayaze vyinshi umuntu yadukuranya yasi ibintu vyinshi yumvise yarakeneye kumenya turashaka ijambo rimwe canke abiri utekera abakunzi ba Kamo TV na irya bari banagukumva yego abakunzi ba Kamo TV abandaye basupportinga mwaramaze kwiza ibihumbi 10 n'abantu benshi cyane abantu benshi cyane yuko umuntu ibihumbi 10 umwe wese agwaye igihumbi n'amafaranga urumva kuca utagata yego ni bon babandaye basupportinga hari ibintu byinshi twagiye turavugira ngaha hakora no ma micro byagiye birafasha abantu cyane cyane hano hantu hambere twavuze akamaro k'imipaka yugawe urabona neza yuko no munsi abaririmbyi bacu bariko baronka amadiri hari ama concert ariko arategurwa ba Dramati bafise ama concert hari ama concert menshi hari ama evenement menshi ariko arategurwa n'abarundi urabona yuko ari ibintu by'ingirakamaro cyane kabisa twandanye rero ngaha kuri Kamo muhashira ivyumviro biza gufasha abantu bari muri societe mu bakebura mugira ukuntu kuri kabisa yego hama twadaye du supporting kabisa nuko kandi n'abantu ba Kamo TV benshi baze baraza guposha ngaha kuri 7 Lovers ama service ya bien ari nk'umuntu twafite aba diaspora benshi no hari n'abajuru usanga banga kujya amatafari batazi hajya ko ari hajya hanze hari akantu zenya ushobora guhitana utuboro akambaga agakiki hajya kwibaraba kabisa nuko abenshi abatumviza muri hanze muzoashike muhashike nano ha bien sana hafisa kayaga byinshi kayaga murazi ubushuye bwa town mugaca muronka hana harakayaga ibintu by'amateka babitesa sana wowe utarakora subscribe nico gihe ni nako kanya kugira ubikore tubandanye turyoherwa tubaha ibintu vyiza mwifuza munaduhana vya vyifuzo byanyu mushaka ko tubageza ko tubashikiriza muri commentaire simbize kandi akushimire cyane nagushimiye gute kabisa sana yarije ko di kuri micro ya mbere ndi kumwe
na Semavumbu umuntu wanyu ciao ciao I love you so much